Yes, kano yambifurize kuguma kugubwa neza nshuti kadasoka mugoroba mwiza bakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana rero turagarutse na makuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Twatugarutse kugira ngo muri ano masani mugoroba tubapdating tubabwire uko situaso ihagaze i Burundi byakomeye. Bwana Karemba Aimable rumeze neza? Meze neza ndashima Imana. Moses ariko kazuba kameze nabi. Kazuba kameze nabi uri kuyibona? Kameze nabi kabisa. Iki kigano tugikoza kirikare ariko tukaba tugikoze kubw'amakuru adasanzwe twakiriye aturutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nyuma y'ibyakuDeta hano mu gihugu cy'u Burundi. Wamenye ko uwitwa General de Prime Niyongabo uyu numugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi barafunze. Ngira ngo ni bimwe mu bintu tugiye kuba twinjiramo, gusa mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru adasanzwe n'ibijyanye n'uwitwa General Neva ubuzima bwe buri mu kaga butameze neza n'amakuru ari guturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura byongeye gukomera. Nyemera tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Banzu ba Amerika zedi ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Twongeye kubifuriza kumererwa neza kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Turasuza abakunzi bacu badukurikira bari mu mujyi wa Kigali, twongeye kubifuriza kumererwa neza. Turasuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu Burundi, Bujumbura, za Cibitoki, Korine zitandukanye n'intara nyinshi zitandukanye. Yego. Turasuza rero abakunzi bacu badukurikira bari Tanzania, banihangane rwose ntabwo ibintu byoroshye, imyigaragambyo yaciye ibintu. Badukurikira bari Mombasa, bari mu bice byinshi bitandukanye. Twongeye kwifuriza kumererwa neza. Kenya, Uganda bariyo, hanze Afrika y'Iburasirazuba hari abadukurikira bari mu bice bitandukanye, hari abari za Malawi, Mozambique, South Africa. Hanze Afrika turasuza abari ku mugani w'Uburayi kwikubitiro mu Bwongereza, mu Bufaransa. Tugasuza kandi abadukurikira bari hariya mu Bubiligi, mu Budage no mu bindi bihugu bitandukanye. Niko kandi nanone twongera gusuza abari muri Leta z'Ubumwe za Amerika, abari muri Aziya tugira inshuti kirana aho tugiye hose. Yego. Tutajya kurondora. Niyo mpamvu rero tugarukanye ikitwa updates n'amakuru adasanzwe utasanga handi kuri TV Duniani Kote. Imyigaragambyo ikajije umurego muri Tanzania, ariko nanone no mu gihugu cy'u Burundi biraca amarenga y'uko ubutegetsi bwaho bushobora kuvaho. Yego. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable ni zimwe mu nkuru tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo mu gihe cy'iminota mike cyane. Barabiza abakunzi bacu ntago tujya dutinda, tugiye kuba tubikomozaho ariko mu gihe cy'iminota mike cyane. Ngira ngo uraza ko nyemera duhite tuniruka tunajye mu ngingo z'ingenzi kugira ngo tuze gukubita tubangura. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tubwire abantu yuko umutekano utifashe neza, ariko kandi turaza kugaruka ku bijyanye na Red Tabara irimo iravugwa mu mujyi wa Bujumbura ndetse isaha ku isaha ngo bakaba bamaze kwigabanya kontineri zikorera i Bujumbura kugira ngo zimwe mu modoka z'abagenzi zigerageze gukoresha imihanda ya Bujumbura Gitega z'abayobozi zibe zanakata kwa benshi babyita impanuka. Turaza kuba twikomoza tuva imuzi n'umuzingo. Bwana Karemba Aimable uraza kunyemera tugaruke ku bijyanye na kudeta igikomeje gutuma witwa General Neva na nubatiri muri koma. Ni kudeta irimo iragenda no gwanogwa mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuba twikomoza tuva imuzi n'umuzingo. Uze kunyemera tugaruke kuri CNDD-FDD nayo ishobora kuza guturukamo abayobozi bashobora kuza gufungwa, ariko impamvu ikaba ari uko n'ubundi igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane. Bikaba ari uko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Hari abayobozi bari gukeka yuko nabo bari mu mugambi wa kudeta, bari muri CNDD-FDD, byaba barimo ba Gervas Ndakobuca bakunze gutaza abanda kugarika, byaba barimo ba General Neva uyu akaba nayoboye igihugu cy'u Burundi, nawe ngari mu bashobora kuba baritesheje iyi kudeta kugira ngo asubike kujya muri iriya nama yagombaga kuba hariya mu gihugu cy'u Bufaransa. Byose turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo. Ariko Bwana Karemba Aimable abantu baze kutwihanganira, ahantu turi hari umuyaga mwinshi, gusa ahantu abantu bari mu gihugu cy'u Burundi aze kumbwira ati ahantu nihe. Dore luku ngiyi twabahishe, dore luku ngiyi nta kintu twabahishe. Uhazi baratubwira ati ahantu nahangaha. Yego. Ese ni Cibitoke, ese ni Ruyigi, ni Makamba, ni Rumonge, cyangwa ni hehe? Amaso na yanyu. Yes, amaso na yanyu. Angira ngo ejo bundi bigeze kubona twakoreye ikiganiro ahantu hameze gutya. Arageje avuga ati ariko mwabaga mu muratinyo. Ati kuki mwageze gutya, n'abajya bambwira ati kuki yujuze mu ibanga rikomeye cyane ntunavuge ngo tukugurira amazi yo kunywa.
ngira ngo Bwana Karemba Aimable ni byinshi cyane tugiye kuba tugarukaho tuva imuzi n'imuzingo, amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Ngira ngo twinirukanse cyane, reka duhite twinjira muri ano makuru nyirizina. Ikibazo cya mbere kiragira kiti kuki igihugu cy'u Burundi kugeza magingo ya ari igihugu kiri kujya mu kaga mu gihe turimo turitegura amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 tubura imyaka 2. Ingingo ya mbere iri gutuma igihugu cy'u Burundi akakanya kiri mu manzaganya cyangwa mu bibazo bikomeye. Ikintu cya mbere kiri gutuma igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo, yego, hari ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye igihugu cy'u Burundi. Navuga yuko ari ishyaka rishyigikiye igihande kimwe cy'abaturage ariko rikareka ikindi gihande. Ni ishyaka ryagiye rigaragarwaho n'ibikorwa cyane ngo byivangura amoko, yego, ibyo byagiye bivugwa ariko biranacecekwa kuko abarundi babwiwe yuko nibakomeza kugira ikintu bavuga ku ishyaka rya CNDD-FDD kuri iyo ngingo bazakubitwa hababaza. Bikavuga yuko iri shyaka ari ishyaka riyoboye mu buryo bw'uburyarya, yego. iri shyaka rero riyoboye mu buryo bw'uburyarya. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo mujya mumubonaho rimwe na rimwe abari muri societe civile ari kubyina agaragaza ibijumba, abandi bahatunga, abandi baha umuceri, ariko mu makuru ujya gukurikirana wagerageza kuganira n'abarundi ukabaza bati se igisubizo mubona Evariste Ndayishimiye ku bibazo biri kugaragara muri kino gihugu cy'u Burundi uburyo bikemura murabyishimiye cyangwa se munejejwe na political system iri gukoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye? Abarundi bo bakakubwira bati Evariste Ndayishimiye ntabwo twajya kumuvugaho byinshi, ahubwo icyo dushingiraho dutera hagati tukongera tukagashingwa tukagatunga ku muntu. Turibaza bati ahubwo Evariste Ndayishimiye kuko yagiyeho azava hati, kuko abarundi bo baravuga bati mu mwaka wa 2027, yego, icyifuzo dushyira imbere y'Imana Perezida Evariste Ndayishimiye yavaho. Ikintu cya mbere kiri kubitera hari iyo miyoborere mibi irimo za divide and rule cyangwa se gucamo ibice bitandukanye abaturage b'igihugu cy'u Burundi ariko bigakorwa mu buryo bw'uburyarya butagaragarira buri muntu wese. Hari inzara ikabije ikomeje guca ibintu mu gihugu cy'u Burundi, hari ubushomeri mu rubyiruko rwaciye ibintu, hari ibikorwa byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abagore bararirata abagabo bacu barimo barashirira muri Kongo, bati kandi igihugu cy'u Burundi abasirikare bacu bari kurwana nta mpamvu. Hari ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bivuga yuko na budget igaragazwa cyane y'ibikorwa biba bigomba guterwa inkunga, cyane cyane ibikorwa bibyarira inyungu abaturage, ibikorwa remezo, yego, uburyo bitegurwa n'uburyo ngo ibigo bibishinzwe uburyo amafaranga ashyirwamo atari amafaranga akoreshwa mu buryo bwagaragajwe. Bikavuga yuko rero leta y'igihugu cy'u Burundi hari amafaranga igaragaza wenda yageneye uburezi, ikagaragaza amafaranga yageneye kubaka ibikorwa remezo bitandukanye birimo izo nganda, ariko ngo abaturage bagategereza umwaka ugashira hakaza undi ibyo bikorwa byose bidakozwe mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bigaragaza yuko leta y'igihugu cy'u Burundi aka kanya Evariste Ndayishimiye ni ukumusengera kuko aka kanya ari mu iruzo rikomeye, uretse kuba hakomeje kwikangwa kudeta, uretse kuba hakomeje kwikangwa ibindi bikorwa bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu ubona yuko ribuze gushyira mu iruzo rikomeye leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane ishyaka rya CNDD-FDD bigaragara yuko mu gihe gitoya ridashobora kubamba ku butegetsi, kuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, batangiye guhumukira amaso kuvuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye yego abasirikare bagiriye mu butumwa bw'amahoro, za Somalia bagiye hehe mu butumwa bw'amahoro, barajya muri Kongo bakabarasirayo tugategeza n'imirambo ya, ariko buriya Moses uzi kuba umugabo wawe yaragiye ku rugamba cyangwa umwana wawe yaragiye ku rugamba, fate nk'urugamba wenda tutarebye fakti z'urwo rugamba, ugategereza nibuza yuko n'amahiti zaza ugaheba, ahubwo bakakubwira yuko akiri ku mirongo mbere ku rugamba cyangwa se akiri mu butumwa bamwoherejemo, ugategereza umwaka hakaza undi. Nk'ubu ngubu hari abantu barwaniye za Masisi hashize imyaka 2 cyangwa umwaka umwe, barwaniye mu misozi ya za Goma, baguye mu mujyi wa Goma abasirikare b'Abarundi. Aka kanya abagore babo bagitegereje amakuru y'abagabo babo yuko nibuza imirambo y'abasirikare babo itaha mu gihugu cy'u Burundi, bategereje amaso ahera mu kirere. Ibi rero ni bimwe mu bikorwa bigenda biba ku muntu umwe, undi, 2, 3, 4, ukabona biri guteza ikibazo cyane muri leta y'igihugu cy'u Burundi, kandi bigenda biteza umwuka mubi uko umunsi ugenda uzahaza. Yego. Yes, Bwana Karemba Aimable nyemera dunakomeze ku kibazo kimwe na tunari ku muvandimwe, ndabona nawe rwose arimo aragenda ambwira ati tunashaka yuko nanjye ndi wigira ibyo mvuga. Tugaruka gato ku kijyanye n'ikibuga cy'indege, kugeza amagingo ayo umutekano uhagaze ute ku bivugwa kuri Ridi Tabarimo iragenda ihasatira bikomeye?
Ikibuga cy'indege cya Bujumbura ni ikibuga navuga yuko kiri mu bibazo kuko M23 gihanze amaso. Red Tabara gihanze amaso. Nubwo M23 nta kintu iri kuvuga cyangwa iri kugaragaza ivuga iti twebwe wenda twatera Bujumbura kuko bo n'intambara barimo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo itaboroheye. Ariko wibuke yuko Micro Ndoda International Airport ari ikibuga cy'indege kiri guhagurutswaho indege ziri kujya kwica abaturage b'Imurenge, indege ziri kujya kwica abaturage batuye iyo za Kivu y'Amajyaruguru za Warikare na za Hehe, ziri kwangiza ibikorwa remezo by'abaturage b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo ntago nshaka gutinda kuri M23 ahubwo nagira ngo ngaragaze yuko iki kibuga cy'indege kiri mu bibazo. Ubundi ngira ngo byari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 2025. Yego. Hari amakuru yageze hanze bivuga yuko systeme z'iki kibuga cy'indege zinjiriwe. Zabongereza bakoreshaga bakaza no kuzindura ngo bagata bafatiza abarusiya akaba arizo bari gukoresha. Yego. Aka kanya biri kuvuga yuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bagihagurikizwa izi ndege ndetse kandi bikanavuga icyo cya Micro Ndoda International bikavuga ko ibibuga byose by'indege bya Bujumbura aka kanya ngo umutekano waho ntago wize kuko isegonda ku isegonda cyangwa umunota ku munota. Yego. Red Tabara ishobora kuba yahinjira ari hihereye. Mama 23 ishobora gufunga systeme zose sakira kibuga cy'indege bahagurikiza zira drone bikagaragara yuko n'ikibuga cy'indege gihagurikizwa zira suko 25 ibintu bishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo hari umuvane mu gikunda kumbwira ati amakuru muyavuga neza ariko tujye tubona ngo hari uburyo mutayavugamo ngo bwimbitse cyangwa bweruye ariko uburyo bwo kuyavugamo aba ari ubwo kandi cyangwa kuri kwa kwagaragaye. Bujumbura ku kibuga cy'indege ibintu byakomeye kandi byazambye. FDL bazirunze ariko abantu baze kutwihangana ku kijyanye n'umuyaga kuko ahantu hari umuyaga kabisa. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable tugiye kuvuga bwa Kirabo gace reka tubanze twakira umuvandimwe turaza kugaruka mu kanya. Kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icambere n'intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri nyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama hariya mu bice bya Mikenke bifuza ko kwigarurira kandi ikibuga cy'indege cyo mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigahana agasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi cya kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Pwegira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duherere rero kuri umurongo wa mbere, intambara cyane cyane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kira gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose cyane cyane Uvira n'ibijya bice byose umupaka w'u Burundi uhana na Kongo cyane cyane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ku Rwanda kontorora Nord Kivu reka nanje mbe nogerageza uburyo no kontorora Sud Kivu.
ibyo ni ibitekerezo bya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane cane bya bitekerezo vyiwe, ya ngengabitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe yuko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara, amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni naco nagomba kugira ngo ndabakebure, uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari nyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu vya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye uwo Munigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'Uburundi. Urumva rero bica bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo, bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira, bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi cya kabiri mbona naco nyene gishobora kuzana ibibazo, ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nivyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23, ariko ukabona yuko hariho igice c'abanyamurenge bari muri twigwaneho bashinze icama cabo, batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23. Ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN, sinibuka izina ryayo, ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23, nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC, ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bariya batwigwaneho bafite umuyobozi wabo mwirabye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa, burondegwa, buhigwa, kubera uburyo bonyene bari organize, bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanira koze yabo bayumvikanishe neza, bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cane cane. Narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23, ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi, ariko kuba bokuraho ico gihome, ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho, bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe, kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana
n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi mu gihe bashobora kuyitera kandi ubona neza yuko iryatwigwana itari bien integre muri AFC M23 kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi cya kabiri mbonamwo kidatomoye n'ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bakabivuga ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kari muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge. Mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza, yenda bamwe bakabatererana ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi, bagira ibigwanishwa byinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe, kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi, kazitsinda, ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR, kuko abanyamurenge buriya mu minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira, iya bice bya Baraka, bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho, cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFC M23, kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara, bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko ico bahuriye ko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFC M23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiye kera nyine imipaka itaracirwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba nkunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera, kandi harimwo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike, ideology,
zijanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi. Ivyo bitekerezo bikwiye kurwanywa rwose bikarandurwa, abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ivyo bintu vy'amoko bikarandurwa kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko ngo nkunda kubivuga, burya ibyo dukwiye kurwanira n'ibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose, mu ndimi zose baba bahuriye ko baba bifuza buri munsi, arivyo tuba twifuza kuri porogaramu canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi. Kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano, amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cane cane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi, FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100%, kumbure ngo ibe yarinjiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge. Noneho bigasaba yuko ahantu cane cane abo muri twigwaneho bohabera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga ababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki, baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho, bakavuga yuko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo, kandi Uburundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo. Rero ntibotangazwa nuko ivyo bitero canke urwo rwango rushobora kuba bako. Nico gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze. Nta mbabazi babafitiye, nta kigongwe babafitiye n'amakungu. Erega buriya nubwo batakira amakungu y'amagenocide yamye aba mu bihugu bitari bimwe, kandi amakungu ahari, ubanza wogira ngo ayo makungu hari ivyo bungukiramwo muri izo ntambara zihitana abantu benshi. Nico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ivyo bikuba bigwanya ku munwa, ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twigwaneho nta muntu azoza kubagwanirira, nta muntu azobaha iteka, nibo bazihiteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye, kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi, bakahakontorora. Bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura. Nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro, Ndayishimiye asaba, erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye, narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe, ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye. Burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5, kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo, nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda. Azozana ivyo vyifuzo nyene vya P5 vya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo. Sinzi rero ivyo biganiro ico vyoshikaho naho byoja, mu gihe narirya
u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo, murazi ko aribo bamye bashigikira izo za FDLR, bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda rwokwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR, imigwi ya P5. Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa nuko azi yuko Ubufaransa bwahetse abo bajenosideri bukaba bukibahishije